Nshuti bagenzi muriko muradukurikirana turabaramukije kaze mu kiganiro ku kivi. Uno munsi tuja kubayagira ku rugendo mukuru w'igihugu cy'u Burundi nyine cyubahiro Varisito Ndayishimiye aherekezwe na nyine cyubahiro Angelina Ndayishimiye aheruka kugira mu gihugu ca Vietnam guhera ku igenekerezo rya gatatu gushitsa ku igenekerezo rya gatandatu ndamukiza uyu mwaka w'2025. Urwo rugendo rwari mu ntumbero yo kunagura no gutsimbataza ubucuti n'imigenderanire biri hagati y'u Burundi n'igihugu ca Vietnam, ubucuti bumaze imyaka 50. Agashika ku kibuga c'indege mpuzamakungu c'Hanoi Bay co ku mugwa mukuru wa Vietnam Hanoi, nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye yakiriwe n'umushikiranganji ajejwe ivy'ubuhinga Nguyen Man Hong n'abandi bari baje kumusanganira, eka mbere n'abasirikari bari baje kumuha icubahiro. Yaciye ajanwa kuruhukira mu hotel Sheraton aho yasanze bari bamwiteguriye kumwakirana iteka. Kwigenekerezo rya gatanu ndamukiza umwaka w'2025 umukuru w'igihugu ca Vietnam nyene cubahiro Luong Song ari kumwe n'umutambukanyi wiwe yarakiranye iteka ryinshi n'icubahiro mugenzi we nyene cubahiro Varisito Ndayishimiye ari kumwe nawe nyene n'umutambukanyi wiwe ku kirimba kiri ku mugwa mukuru wa Vietnam Hanoi mu birori vyari biteye igomwe. Abo bategetsi bose bararonsa kandi kuganira ari babiri kubijanye n'ubucuti n'imigenderanire iri hagati y'u Burundi n'igihugu ca Vietnam. Baranaronka kanya ko kunoganza ibiganiro ku buryo bwagutse bari kumwe n'intumwa ku mpande zose. Akaryo ko kurabira hamwe ingene imigenderanire yifashe no kurabira hamwe ingene yotsimbatazwa mu bisata vyinshi bitandukanye. Ni muri yo ntumbero yuko haciye yategwa ko umukono ku masezerano yo gushigikirana muri rusangi be n'amasezerano yo gushiraho ibiganiro vyamaho kuvyerekeye politike be n'imigenderanire. Mu biganiro bagize baraganiriye ku mbona kazoza Burundi bufise aho buzoba bwishira bukizana mu mwaka w'2040 bube buteye imbere mu mwaka w'2060. N'igihugu ca Vietnam naco nyene kirafise imbona kazoza y'ukubandanya gitera imbere kurusha. Iyo ntumbero yo gushika kuri izo mbona kazoza ibitari bike vyarabiwe hamwe. Bivanye rero n'imitahe n'abahigwe ivyo bihugu ko ari bibiri bifise bariyemeje gushigikirana mu bisata bitandukanye vyashizwe imbere, aho nuvuga cane igisata c'uburimyi, igisata c'ubudandaji, igisata c'ingenzi, igisata c'ubutare, igisata co gukingira abanyamitahe, igisata co gushigikirana mu vyerekeye kwivuna abansi be n'umutekano, eka n'igisata mu vyerekeye indero. Mu ntumbero yo kuvyaza umusaruro ubuhinga igihugu ca Vietnam bufise eka n'ubutunzi kama igihugu c'u Burundi bufise, bashigikirane bafashanye gutyo bajane kwiterambere rirama kandi ihagaze ku masezerano arabira hamwe inyungu z'impande zose. Muri iyo ntumbero nyene abakuru b'ibihugu bariyemeje kubandanya bashigikirana no mu manama mpuzamakungu cane aho usanga inyungu b'ibihugu vyabo usanga tubahirijwe. Umukuru w'igihugu c'u Burundi kandi yarabonanye n'umushikiranganje wa mbere w'igihugu ca Vietnam nyene icubahiro Pham Ninh Chinh. Nyene cubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yarashoboye kubonana kandi n'umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu, aho umushikiranganje wa mbere yasuye kwiyamaza ubwiwe ingene agiye gushiramwo ingufu nyinshi cyane kugira ngo iryavuzwe n'abakuru b'ibihugu rishobore kuja mu ngiro cane no gutegura ayo masezerano eka no gutegura abene gihugu kugira ngo bashobore kuzana imitahe mu gihugu c'u Burundi. Nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi
akaba n'umukuru w'inama nkuru y'inararibonye mu mugambwe CNDD-FDD, yarabonanye kandi n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi mu gihugu ca Vietnam, Nyakubahwa To Lam. Baraganira ibitari bike biteza imbere imigenderanire no gufashanya hagati y'u Burundi na Vietnam. Baravuganye kandi n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi mu gihugu ca Vietnam, Parti Communiste Vietnamien, na cane ko nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi asanzwe nawe ariwe mukuru w'inama nkuru y'inararibonye y'umugambwe CNDD-FDD. Iyo migambwe ikaba yari isanzwe ifitaniye imigenderanire y'ubucuti n'ubugenzi, akaba kari n'akaryo ko kuganira kandi kugira ngo iyo migenderanire ibandanye itsimbatara, na cane biciye muri iyo migambwe bahimirize abene gihugu kuvyaza umusaruro ayo masezerano yashirweho umukono, na cane yuko ari ku neza y'abene gihugu b'ivyo bihugu. Kwigenekerezo rya gatandatu ndamukiza, umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye yaragendeye ibibanza bitandukanye bihambaye vy'iratiro ry'akahise k'igihugu ca Vietnam. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yatanguye kugendera ikibanza cibutse incungu ziguze igihugu ca Vietnam mu ntambara zagihuje n'igihugu c'Ubufaransa guhera mu mwaka w'1954. Iyo ntambara ikurikirwa n'intambara ico gihugu cagiranye na Amerika. Izo ngwano bavuga ko zoba zahitanye abantu batari munsi y'imiliyoni 2,211 n'abantu 454. Intambara yamaze imyaka 21. Avuye aho kuri ico cibutso yaciye ajanwa ku ntatemwa y'uwabaye rurangiranwa imboneza y'igihugu ca Vietnam, akaba yitwa Ho Chi Minh. Yanarongoye ico gihugu ca Vietnam guhera mu mwaka w'1945 kugera mu mwaka w'1969. Ico kibanza kirakira ku mwaka abantu benshi bakigendera ngo mu ntumbero yo guhayagiza no guhiteka imboneza za Vietnam kugira urunganwe uko rukurikiranwa ntiruzigere rwibagira izo ntwari. Avuye aho ku ntatemwa ya Ho Chi Minh yaciye aja kugendera ikibanza ndangakaranga gishinguwemwo ibikoresho vya gisirikare vyakoreshejwe mu ndwano Vietnam yaciyemwo. Ico kibanza ndangakaranga kikaba gikukira igisirikare, mbere citwa mu rurimi rw'igifaransa Musée Militaire. Muri ivyo bikoresho igihugu ca Vietnam cakoresheje mu kugwana izo ntambara harimwo inkoho ntono, inkoho nini, indege, eka mbere n'ibigwanisho vya muzinga, harimwo mbere n'ibigwanisho vya kavukire. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Ndayishimiye Varisito ari kumwe n'umutambukanyi wiwe baramutembereje, baramwereka ivyo bikoresho, baramusigurira ubutwari bw'ingabo zagwanye izo ntambara, icivyo bigwanisho vyamaze, eka mbere baranamwereka ibigwanisho vyatswe umwasi. Bahejeje kumutembereza, nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye yararose akaryo ko kwandika mu gitabo c'iteka arakeza abanyavietnam ku butwari bwabaranze mu ntambara zo kwiganzura basesa nkuyoze. Mu ntumbero yo guhanahana ubumenyi, nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yaragendeye amashirahamwe amwamwe akorera mu gihugu ca Vietnam, aho twovuga nk'ishirahamwe Vietel ari naryo ryavyaye ishirahamwe Limitel risanzwe rikorera aha mu gihugu c'u Burundi guhera mu mwaka w'2015. Mu ntumbero yo guhanahana ubumenyi, nyene icubahiro umukuru w'u Burundi yaragendeye amashirahamwe, aho yagendeye ishirahamwe rigira kabiri mu mashirahamwe yinjiza ubutunzi bw'igihugu ca Vietnam, iryo naryo akaba ari umugwi Vietel. Umugwi Vietel rero usanzwe ukorera mu bisata bitandukanye, akaba yagendeye igisata kiraba ivy'inkino, aho mbere ico gisata gisanzwe naco nyene kizwi ku rwego rw'igihugu eka no ku rwego mpuzamakungu, kubona gishobora gukarishiriza ubwenge n'ubumenyi abakina umupira w'amaguru, eka mbere bakaba rurangiranwa kw'isi. Ni muri iyo ntumbero rero haciye mu byago yagiraniye n'abarongoye uwo mugwi n'igihugu c'u Burundi kizoronka amahi
amahigwe yo kurungika abakinyi b'umupira w'amaguru kugira ngo bashobore nabo nyene gukarishirizwa ubwenge n'ubumenyi n'ubuhinga muri ico gisata c'inkino, eka nabo nyene bashobore kuronka amahigwe yo kukura bakaja gukinira mu migwi mpuzamakungu, gutya ibendera ry'igihugu c'u Burundi ribandanye risayangana mu makungu hose. Muri iyo ntumbero nyene yo guhanahana ubumenyi, nyene icubahiro mukuru w'u Burundi yaragendeye kandi igisata c'uwo mugwi nyene Vietel, ariko gisanzwe kikorera mu vyo gutumatumanako amakuru n'ubuhinga bwa none. Ico gisata kikaba gikukira igisirikare ca Vietnam. Ico gisata rero caramaze kuzana imitahe mu gihugu c'u Burundi, aho cashinze ishirahamwe Lumitel, ishirahamwe mbere no munsi ariyo ya mbere ifise abanywanyi benshi kuvyerekeye guhanahana amakuru. Kara kajyore ko kurabira hamwe ingene imigenderanire isanzwe ihari yifashe no kurabira hamwe ivyokogwa kugira ngo iryo shirahamwe ribandanye rishigikira iterambere ry'igihugu c'u Burundi, ariko kandi ribandanye rizana kanovera mu vyo risanzwe rikora, eka ribandanye rizana na bishasha no mu bindi bisata vy'ubuhinga bwa none. Ni muri iyo ntumbero rero naho nyene umukuru w'igihugu c'u Burundi yaboneye akaryo kandi ko kuganira ku vyokogwa kugira ngo n'igisirikare c'u Burundi be n'igisirikare ca Vietnam bishobore gufatana mu mugongo bifashanye mu bisata vy'iterambere, kuko iryo shirahamwe naryo nyene risanzwe iryo Vietel Telecommunication isanzwe rikukira igisirikare ca Vietnam. Umukuru w'igihugu yaragendeye kandi ikigo cigisha ivy'ubuhinga bw'uburimyi no guteza imbere ubushakashatsi mu bijanye n'ibiterwa vyimbuka cane kandi birinda indwara, hamwe rero no kugwanya udukoko n'ingwara zitera ibiterwa hakoreshejwe imiti ataco yonona bita pesticide bio mu rurimi rw'igifaransa. Mu bijanye n'inyigisho, ico kigo kimaze kuramura abahinga karuhariwe 611 bafise impamyabushobozi zihambaye z'urwego rwa gatatu bita doctora mu rurimi rw'igifaransa, n'abahinga 1969 bafise impamyabushobozi yo ku rwego rwa kabiri bita master mu rurimi rw'igifaransa. Mu vy'uburimyi kandi barakoresha ubuhinga bugezweho buhambaye bwo kuvomera no kurinda ibiterwa ibibazo vyoterwa n'ihindagurika ry'ibihe. Mu ntumbero bafise, mu mwaka w'2030 igisata c'ivyamwa n'imboga conyene kizokwinjiza mu gihugu ca Vietnam amahera ngana n'imiliyaridi 10 z'amadolari y'abanyamerika. Ico kigo kikazobigiramwo uruhara rukomeye. Abarongoye ico kigo baramenyesheje umukuru w'igihugu c'u Burundi ko baherutse kuwubura ubwoko bushasha bw'igiterwa c'umwumbati kirinda indwara gishobora gutanga umwimbu ungana n'amatoni 45 kw'ihegitari imwe gusa. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yaciye ashikiriza iciyumviro c'uko ubwo buhinga bworahurirwa Uburundi, gutyo inzara ikaba umugani. Yarashikirije muri iyo ntumbero icifuzo c'uko ico kigo cofashanya n'ikigo Izabu c'u Burundi mu kugisangiza ubuhinga bwa none kugira naco kigaruke kibwifashishe mu gufasha mu kugwiza umwimbu mu Burundi. Umushikiranganje w'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi nyakubahwa Prosper Dodiko yari mu baherekeje umukuru w'igihugu, yaramenyesheje ko agiye gukora ibishoboka vyose kugira ubwo buhinga busabikanirizwa abarundi mu ntumbero yo guteza imbere bimwe biboneka igisata c'uburimyi n'ubworozi mu Burundi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yarakengurukiye kandi abarongoye ico kigo kubona baremeye ko mu minsi iri imbere abanyeshuri b'abarundi bashobora kuzoja kuvoma ubumenyi muri ico kigo. Urwo rugendo rwabaye ngirakamaro ku bihugu vyompi. Umukuru w'igihugu ca Vietnam yarateye intege umukuru w'igihugu c'u Burundi n'abarundi ko naho Burundi bwaciye mu bibazo bikomeye bworema kuko buzokogorora. N'igihugu ca Vietnam naco caciye mu bibazo bikomeye cyane, ariko naco nyene kikaba carogoroye. Inyuma rero y'ugo rugendo ruje inyuma y'imyaka 50 ivyo bihugu bifitaniye imigenderanire myiza, umukuru w'igihugu ca Vietnam yaratanze ubutumwa kuri nyene cubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi, ubutumwa bwo kumukeza n'ubutumwa bwo kumutera intege, atera intege n'abarundi bose. Igihugu ca Vietnam ni igihugu naco nyene caciye mu bihe bigoye vyinshi cane.
aho cagiye kiraca mu ntambara kenshi cane kirafatirwa nabo nyene naco nyene ibihano ku karenganyo ariko uno munsi kikaba carashoboye kugurura akaba ari igihugu giteye imbere. Ati rero uno munsi abarundi ko bagize umwe kuri yambona kazoza y'Uburundi buteye imbere kandi bishira bukizana nta kizobabuza gushikayo kuko nico gihugu cari caragowe gusumba carahashitse. Ati rero turateye intege abarundi bose eka mbere so kubatera intege gusa no kuri iyo nzira y'iterambere igihugu ca Vietnam kizobashigikira kibaherekeze dusangire ubumenyi dusangire duhanahane n'ubuhinga mu bisata bitandukanye. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro Varisito Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe nyene cyubahiro Jerina Ndayishimiye bakaba baganutse kwigenekerezo rya ndwi ndamukiza uyu mwaka nyene. Ino ngaha rero turangirije kino kiganiro ku kivi ntaho gutaha.